Je mpagaze ngaha nshima Imana ku munsi wa gatandatu nari naje gusenga. Umukozi w'Imana aravuga ati mufukame muririra Imana, tugomba dusenge mufukame muririra Imana, bazikurira barire kweri. Jewe sinabona imbere n'inyuma, nari mfise ikibazo kidasanzwe c'ubukene. Nukuri nafukamye ndarira Imana, ndarira mosoze ntari bwigere naka wanje, nasanze Imana yamuciriye inzira ahatagira inzira. Nukuri mumfashe dushimira Imana. Murakoze cyane. Kirakomeye cyane. Yo uyu munsi ho turarira gusumba yo twarize cyagi. Yo turarira Imana kugira ngo Imana izobane natwe mu mwaka tugomba kwinjiramo. Izotugire neza cyane, ndarira kwe uno munsi, ndarira kwe uno munsi mugerageze mushakisha amosozi yo kuririra Imana. Mwararinze mukubiswe n'abantu, muhemukiwe n'abantu, mubabajwe n'abantu, muhindutswe n'abantu, mutawe n'abantu, ariko turagomba turirira Imana. Mwarariye abantu ntacyo babamariye, ntibabibutse ntacyo babafashije, ariko turirira Imana. Imana yoyo tuyiririye hari kivuga hari n'ikikora. Yesu nashimwe. Dukomera amashimana. Genda gushima Imana yoyo yarayinkuye mu maziga, je ndi ngaha mu ishengero ejo mu gatondo muri burakeye. Ibintu byinshi je naciye ngenda mwongere ashira kwa maboko aransengera, ibisubiranya byasuriranye nkuko umwongere yambare ati genda birahera, naho bitarahera ndibaza yuko byose bihera. Nje gushimira Imana ko iyo mipfunda yarayindenganye yejo. Navuze ati ndashobora kurira bonane mwibohero. Ibiba byose ndanse ko yinjira ahantu habi ngo abangize umwaka mu bihe bitoroshe kandi yaragukorera. Imana ishimwe rero kw'ibyo migambi baba bafise itashoboye gushika. Gukomera amashimana yose. Komera amashimana ndetse ngaha, kandi ndashimiye Imana cyane kubona nkiri ngaha, abaniko ndaraga na paseri ngaha. Imana imuhezagire cyane. Uno munsi urasengerwa, kandi uno munsi ikimenyetso uza kubona uraza kuryama usinzira aho utamusinzira, uza kugutabara. Kandi nabona ndababwire nimba hari ikintu gikomeye ni ukumenya ko urwaye kanseri. Kuzi ko urwaye kanseri urakeneye abakozi b'Imana bakuba hafi cyane. Kanseri, amafyigo, igitigo ni indwara zigoye zidakira n'ingoga, zishobora kuguhitana. ukeneye abakozi b'Imana. We mu mwanya rero urafashwa kandi wizeye, ndabizi ndizeye neza kuzoshinga intahe iby'Imana yakoze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana ikomeye cyane. Sishobora kumva no gutahura ukungene nkijijwe n'ukungene nashitse mu gakiza. Je nari umubikira, sindabyumva, sindabitahura vraiment. Burya ni ikintu gikomeye nawe mu Katolika konvenki bimutotahutona. Ndashima Imana kandi yankoreye ibitangaza bikomeye nga muri repentance. Nashitse ngaha mboshwe cyane ku rugero nanje ntari nzi ko mboshwe. None urugero wariko rwo kugera aho umenga urumusazi, ibi bintu birancanze rega, birancanze. Wari ku rugero nk'ubwo? Je nanje uko bibacanga byancanze kurenga. Burya ikintu gikomeye cyane ni ukutamenya ko urwaye kandi urwaye. Jewe navuga ngo none asengera n'abantu, nabona umengo ndi ikintu cy'igihangange, ahubwo ndahumye, ndi impumyi. Je birantangaza n'ubu sindavyumva. Rero je nyishika ngaha, abantu twazananye benshi barabohoka bakabohoka, ariko amajwi menshi akaza ati none wewe kutabohoka ubona ko umupasiteri ubona atameze nk'abandi, uwo nta mavuta afise. Nanje ni kweri nivyo pe, n'abandi barabohoka nanje sibohoka, ibyo sindavyumva pe. Mbere sinzosubira kugaruka ahantu.
ni cya gihe wa mupasiteri wo muri Kenya yari ngaha amajwi iti basi vyopfuma n'urya mupasiteri munini ya nk'urya ati none uyo okweri nanje nyene nivyo haciye akanya gatoyi isasi nafashe decision ko ntazosubira kugaruka hano numva mpwemu yararanjemwo ati burya wewe waboshe igihe kirekire umwanya muremure imivumo myinshi cyane nawe ntusuye kumubona nk'umupasiteri nk'abandi uzomubone ko ari papa wawe ijambo ryose azovuga uzobone ko ari papa wawe kukuvumura nawe bizofata akanya cyamvuga nti uzi ko ari byo sawa hariho ukungene mungere atanguye kuvuga atangura akajambo avuga ngo amahoro y'Imana bane namwe je nanje afashe mikro acatangura ku kantu nti sawa papa atanguye kuvuga amahoro y'Imana bane namwe guhera ko kanya numva amahoro adasanzwe burya ikintu gikomeye mw'iyisi n'amahoro jewe kuva nciye ubwenge kuva ndabibona nciye ubwenge sinigeze ntwenga mu buzima bwanje nagiye gutwenga 2018 naho nyene nagiye mu bakarismatike hariya kwa Patri Amando asengera kuva icyo gihe nce ndabivamwo sinamenye ingene nabivuyemwo hano twara tuja mu gicaniro ca Lendi sinamenye nabivuyemwo ya mahoro acarikupa nasuye kuronka amahoro shitse ngaha haleluya haleluya ndashima Imana rero nkaguma mbona ngene bariko baransengera naguma numva ibintu binyagara mu mutwe nk'inyo zinyagara je rero nkaguma numva n'amajwi menshi ndi muhira tugomba gupfa utuma tukwice je ncamvuga nti ubu rero ko mbona ujya muvyeyi je ko ndamona afise ari imbere yanje igihe cyose azovuga ni papa kandi ngomba nshakishe menye umuntu yangiriye ibi bintu haleluya ndasenga Imana avuga nti Imana wowe nta kintu na kimwe ndasenga ngo ndagusabe unyime je ndashaka ubinkorera mu buzima je nta kintu ndasaba Imana ikinyime n'ukuri na rimwe bibaho ndasenga Imana nza numva mungera avuze ngo muri mwebwe ngo abantu bagiye kumenya Farawo wabo nanje nti uwo ni jewe je nta n'imisi ningahe yaheze ntamumenye naramumenye ndanamutelefona mbere nta nuko yabihakanye ubu rero ujya kugwara n'umuntu umuzi biratesa biraryoshe pe ni ibintu byoroshye cyane waramuhamagaye ati niwe wandoze cyane rwose n'ubu hari igihe kuko ndakumbura papa nkamutelefona nkaza numva nyamuntu yabwiye umuvyeyi wanje ati n'uwo muntu ko yakijijwe ntiyopfa aho hantu kweri ati napfa aho hantu yarabonye ko ubushobozi bwawe ariko bwamutabara cyane agomba gukure kugira ngo usubize mu biganza byiwe yego cyane la fois passée igihe twari mu masengesho y'imisi 5 je navuze nti je ngoma ni connecte mu mavuta y'umuvyeyi kuko umuvyeyi mu masengesho nanje ngomba mfata icyo bita dunyuri kandi ndashaka intahivuye muri dunyuri rero mwema yatangura ari mercredi mengo nimba atari mardi je ndatangura ari lundi muga rero ncamfata ntagira ikintu nakimye ku mugoroba ariho njya utwamwa nije ngoma ngira dunyuri ku muvyeyi wanje indwi ya mbere irahera iya kabiri irahera je maka ndamufata ikoti ahazohereza muvyeyi n'ubu turacari kumwe pe ashiye uzoja mpaka hanyuma aje masengesho tuyarangije ndahamagara umuvyeyi papa je ndagukumbuye pe ko wampevye mbere je nshaka utegure costume nzogusoneshereza costume ya mariage je nzogira mariage 2025 ngo yongo mwana nje ndaryohewe ni sawa ni uwo muvyeyi nawe mumbwiriro mama wanje nikundira cyane we nzogusoneshereza imvutano za bringi za kamata yo haleluya abaryohe baratwenga cyane ariko mpejeje ndafata akanya ndasenga ndiko ndasenga nca mbona ikiziga cya Farawo wanje cyavuga icyo kiziga koko nibiki nca ndagira kukumva ibintu byo kwerekwa si cyane gose ibintu kweri sivyo nca ndava mu mwuka
ndasubira ndavuga ntoya reka nsubire nse ndasenga ndasubira ndakibona ni mana yanje we nce ndabana ndasenga nejeje nije ngomba mverifye ibi bintu ko ari byo koko nca ntora bibiliya hari izaburi ntoye bibiliya yanje nce ndayibona hari ahantu avuga ngo abagira abapfe mu bahe nimba ari vino inzoga nce ndahabona ndavuga aha Imana irakonfirmye ko Farawo agira hwere kabisa haleluya rero ubu nta mahirwe afise n'ukuri muri 2025 pe amahirwe nije ndayafise amena rero je ntinya gushinga intahe cyane kuko je nkarafa mu minsi heze negeze gushinga intahe hashiye y'imisi mikeya zari impuzo ye nacujije ko sinaronka n'ikintu na kimwe ndaronka ikintu pe cendaza ndashinga intahe mwijoro narakubititse baza barantamika impuzu ndayirya ndayimara cyane navuze ni mbega yemwe we ubu rero ubu muri veye naho baza ngo washinze intahe ndabatwika pe ndabica hama ejo burya je igihe mwatangiye ikimazi burya je naguma mbabaye vraiment vuga ni ibintu nibiki abandi batanze ikimazi nanjye ataco mfise umukozi w'Imana yiko adusengera ngaha ejo niwe yavuze ngo hasigaye imisi 1000 ngo Imana yora imikiye nanje ndizera nti je ndabiyo Mana pe kandi ndazi nanje iranemera jewe nari nashinze intahe agatelefone kanje barakica kandi twari twagwanye n'udayimoni mbona igomba iyuzimye twari iyo telefone yacizima nebusa muga ejo naciye ndayigura kandi ku mafaranga ntarinziga nose je nyene kandi hariho n'intebe niyemeje mwibanga nzogura no musi ndayigura ndayizana kandi sinzana amafaranga mu ngire je nzana amafaranga nzana intebe hariho n'umuntu nari nagambe mvuga n'Imana je nshaka uyu muntu nzomuhaga brochette vraiment kwibonana Imana ikirakana jo nzokamuheje kwibonana haleluya Imana yacu ni hagishura hero